Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Ikaze mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Muri ca gikorwa cashigwaho n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu yo guhagarika abiyitangwa n'abakomisiyoneri kirabandanya, aho mu ntara ya Kayanza muri komine Butaganzwa mw'isoko y'ibitungwa ya Bumba abakomisiyoneri barenga 10 bafashwe kuri uyu wa Mungu igenekerezo rya 31/0 uyu mwaka turimwo. Twabamenyesha ko hari n'abandi barenga 40 bari barafatiwe mu isoko y'ibitungwa ya Gatwaro hari muri komine Kayanza muri yo ntara ya Kayanza nyene. Mu ntara ya Bururi komine Vyanda hari ibitaro biko birahubakwa bizoba ivy'akarorero muri East African Community kubera ko bizoshiraho ubuhinga bwo kuvura bugezweho, gukarihiriza ubwenge abaganga biciye mu nyigisho, ubushakashatsi hamwe no gushira mu ngiro ivyizwe. Ikazokwitwa Women's Health Pavilion. Ahari kubakwa ivyo bitaro ni mu kigo Village Health Works, ikigo catangujwe n'Umurundi avuka muri yo ntara ya Bururi, ubu akaba abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntumbero yo gukingira umwimbu cane cane w'ibigori kugira ngo bibikwe hama bizokogwemwo ifu izovamwo umutsima canke ubuyi. Kuri bo ku nzego zo hasi aho ni mu ducimbiri no mu mitumba y'intara ya Ngozi bihanangirije kotsa ibigori kwibarabara mu bunywero n'ahandi atari mu mihana. Nubwo abari basanzwe bakora akazi ko kotsa ibigori bidoga ko kazi kabaheranye, ngo ushaka kotsa ibigori azobigura hama abitahane mu muhani wiwe. Abajejwe intwaro muri komine Rugazi aho ni mu ntara ya Bubanza barasaba abo bishobora kugarukira abononewe imirima ni nyuma yaho imvura nyinshi ivanze n'urubura yaraye iguye kuri wa gatandatu ku muhingamo muri iyo komine. Iyo mvura ikaba yarononye imirima. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatanguye akaba yashizeho itegeko ko ubu hagiye kugagwa burundu ubunywero buzosubira kudandaza ibinyobwa vy'ihinguriro Brarudi ku biciro birengeje ivyategekanijwe. Yongera yibutsa abo bose badandaza isukari n'isima guheba ingeso mbi yo kuduza ibiciro. Inyuma y'ihagarikwa y'urukino rwa kazino muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi mu ntumbero yo gukingira umutekano n'ubutunzi bw'imiryango, buramatari w'intara ya Ngozi nawe nyene yaraye ashizeho iyo ngingo. Kuri ubu inzu zose zabarizwamwo ivyuma vya kazino ziriko zirugagwa. Tutandukire amakuru y'inkino. Sada Nahimana wa mwigeme aheruka gufata urugendo rumwerekeza muri Afrika y'Epfo no mu Bufaransa akina tennis, ubu akaba yarashitse neza mu gihugu ca Afrika y'Epfo, akaba yatanguye imyimenyerezo yitegurira urukino ruzoba ku itariki 8 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo. Naho mukinyi w'intamba mu rugamba Fiston Abdulrazak aheruka kwerekeza muri Young Africans yatanguye imyimenyerezo hamwe n'abandi bakinyi. Kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo ya 31/0 uyu mwaka turimwo, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryatunganije ikoraniro ridasanzwe yabahuje n'abaserukira amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu ntara zose hamwe n'abaserukira imigwi y'umupira w'amaguru mu ntumbero yo kwihweza uko umupira w'amaguru wagenze
mu mwaka w'2020. Iyo nama ikaba yayobowe na Reveriyano Ndikuriyo, aho mu gutangura inama yabanje kuvuga ko nubwo ikiza c'umugera wa COVID-19 kitwibasiye, amahiganwa yarabandanije, amanama yarakozwe, kandi ko na FIFA yatanze imfashanyo. Akaba yasavye ko izo mfashanyo zoza zirafasha cane cane gukomeza imigwi, mu gushiraho imigwi yo kwigisha abakiri bato, kandi ko mu ntumbero y'uko umupira w'amaguru wobandanya utera imbere mu gihugu cacu, abatwara imigwi yo mu cicaro ca mbere n'ica kabiri boshiramwo inguvu mu kwigisha cane cane abakiri bato bari mu migwi iri mu cicaro ca gatatu n'iri mu cicaro ca kane. Yamenyesheje kandi ko ubuhinga bwo guhanahana abakinyi bita DPMS ngo bwaratanguye gukora. Ubu hakaba hariko higwa ukungene hotunganywa igikombe citiriwe Petero Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu, mu ntumbero yo kwibuka ibikorwa vyiza yakoze mu guteza imbere umupira w'amaguru mu gihugu c'u Burundi. Ihiganwa rya Primus League rirabandanya. Turacari mu ndwi ya 19. Kuri uyu munsi w'Imana, kuri stade Intwari, Burundi Sport Dynamique yakinanye na Interstar biranganya kimwe ku kindi. Nayo kuri stade Urukundo, Message yanganije 2 ku bindi na Musongati FC. Kuri stade Ingoma, Flambeau du Centre yatsinze igitsindo 1-0 umugwi wa Royal FC. Kuri ubu umugwi wa mbere akaba ari Flambeau du Centre ifise amanota 38. Umugwi wa kabiri ni Rukinzo FC ufise amanota 35. Umugwi wa gatatu ni Aigle Noir ukaba ufise amanota 32. Umugwi wa kane ni Message Ngozi ufise amanota 32. Umugwi wa gatanu ni Olympic Star n'amanota 31. Umugwi wa gatandatu ni Musongati n'amanota 31. Umugwi w'indwi ni Kayanza United ukaba ufise amanota 29. Umugwi w'umunani ni Burundi Sport Dynamique ukaba ufise amanota 28. Umugwi w'icenda ni Vitalo FC n'amanota 27. Umugwi wa 10 ni Royal FC ukaba ufise amanota 28. Umugwi wa 11 ni Bujumbura City ukaba ufise amanota 23. Umugwi wa 12 ni Interstar ufise amanota 21. Umugwi wa 13 Atletico Academy ukaba ufise amanota 21. Umugwi wa 14 ni Bumamuru FC n'amanota 21. Umugwi wa 15 ni Les Elephants ukaba ufise amanota 20. Umugwi wa nyuma ari wa 16 ni Muzinga ukaba ufise amanota 7. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Murakoze. Ukanka igihugu uhejeje gusambura ubumwe, none abasi igihugu ntimwabonye iyo bace baruhukira. Imana yacivuga iti sawa banza mujinze, hanyuma nimwiyumvira ko muri abarundi muzoheza mugaruke. None ubu numva neza yuko bariko baravuga bati sure mu gihugu canje c'amavukiro. Muribuka umwana w'icangazi, umwana w'icangazi yaragiye afata itora rwagiwe ngo jego nzobaho ngo ngane na papa, ngo nzocagana na papa, reka rero ngende kwirira nezerwe kuko papa aratunze yampaye gwanje. Mugabo ukeye kabiri yarakenye, arakena gushikaho yifuza ko yosangira n'ingurube. Acatawa kwiyumvira ati aha jewe ndiko niyumvira gusangira n'ingurube, abashumba ba data bariko
bariko barya neza cyane nanje raba ingene bimeze aca afata ingingo ati jewe ngira ngende kwa data nemere ndabubwire nti naramenje naracumuye ko mwijuru nongera ngo cumurako kuko ucumuye ku muvyeyi ubucumuye no ku Mana haje ucumuye ku Burundi ubucumuye no ku Mana ugahemukira Burundi ubuhemukiye Imana Imana nayo irakubaza Imana irakubaza hanyuma rero nabo iyo bicaye baravuga bati ndakumbuye Burundi ndakumbuye Burundi ehera ingene abarundi bariko bararya kumbati n'abarundi bariko bararya gateke n'abarundi bariko barotsa akajumpu n'abarundi bariko barinywera kagwa n'impeke nanje ino samira isazi kumenyo none jewe nkenyere nicare muri aya makungu reka jewe nemere ngende ngwe mubi wacu nico ntibanje nsambwira abarundi ingo nta kindi gihugu na kimwe uzoronka citwa Burundi kandi n'abazoguhubura akaranga gihugu bakavuga ngo wewe ngo turaguhaye mu bwene gihugu bw'Ububirigi bazoga bavuga ngo umubirigi yamuka i Burundi ntibazokwiga bavuga ngo umubirigi yamuka i Burundi nukuvuza ko muri Umurundi akaranga kawe Imana yakuremye n'Umurundi uzokwa muri Umurundi igihugu cawe n'Uburundi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi kw'isi nta kindi gihugu kizokwitwa ic'abarundi hariho abo mbona bariko bafata inzira bigira muri Canada umenga baritahiye iwabo bazokwa babitwa barundi baba muri Canada Uburundi buzoguma bubahomyeko nta kamaro kahari ko gutuka Burundi kuko impera n'imperuka urafise igisanira i Burundi naho uzotuka Burundi umenye ko muvyara we ari Burundi muvyara wa muvyara we ari Burundi none uremeye mugabo ahari shetani ndababwira mwese muramwicara muhiri wanyu mukabona iyo muri haziko ubu nuko twateye imbere tutakicara mu mbari ngo tuzunguruke kera rero twebwe tukiri abana twarazunguruka iziko umuvyeyi yicaye ngaha agatanga kubacira umugani nimwiyumvire nk'umwana umwe aciye agafata grenade agaca yita mu ziko nimuvyiyumvire burya uteye grenade mu Burundi ni nko umwana ateye grenade mu ziko bari ku ziko bicaye bose none ikwiyo grenade yica umurundi mwene wabo ugira ico kwica umuzungu mugabo umuzungu akabwira ngo tera grenade wanyu tera ibombi wanyu rasuwi wanyu icuwi wanyu ugaca wemera ngo nuko yaguhaye amahera